Kwa sasa hapa unasimama kwenye defense eta majoro yenu ya miti mingi. Nini ilikusababisha ukamatiwe? Sababu ya vita. Sababu ya vita. Kwa leo message gani wala ujumbe gani ambazo unaweza kupatia wenzako ambao wanabakia huko kwenye chama ya M23? Ninaweza waambia hiyo sio chama kubakia ndani. Sababu ni kwanza ni chama ya Wazalendo, ni chama mbaya. Lakini nimeona ni chama mzuri kabisa. Hiyo ndio ideology ambayo walikuwa walishaweka ndani kama Wazalendo ni chama mbaya. Lakini unaokutana na Wazalendo ni wenzako wala Wazalendo ni wageni? Wazalendo ni wenzangu. Ulikamatiwa na Wazalendo wa amahoro y'Imana. Abane namwe bakunzi ba Kodi Empire B-Info News ndabahe nikaze muri kino kiganiro cyacu cyo hano gatonegerekerezo ya 19 kwezi kwa gatanu uno mwaka turimo. Muri kino kiganiro ndibaza mwatanguye mubona no mareresi yagiye atambuka ngana banje kubaciza. Mwabonye ku ruhande rumwe hariho amareresi yerekana indege yari yashwanyaguritse ndetse iboneka yuko yari yarashwe ku buryo budasanzwe. Ndaje ndababwira ibijanye n'iraswa ry'indege ndetse ndababwire naho yarasiwe n'abashoboye kuyirasa muri usanga. Ano makuru twamaze kuba tuyatohoza ku munsi w'ejo bwari bwije cyane twabashije kuyabashikiriza, ariko kino gano ndiko ndagikora saa 9 z'ijoro n'iminota 59 urumva ni hafi saa 10 murumva twamaze kugera mu gatondo. Mu nkundire rero manze kubabwira ukungene imigwano yagenze ku munsi w'ejo, ari naho hanuwe canke harashwe ino ndege mutangwe mubona ku masanamu n'amashusho. Kurundi ruhande mwabonye umwana akiri muto yari yafashwe matekwa, yari yafashwe na Wazalendo. Uwo ni umwe mu basirikare ba M23 wabakomeza gufata ku mirongo y'urugamba. Uwo ni we yerekanywe, abatari bake bapfuye abandi bakomeretse, ariko uwo niwe bashoboye gutora kugira ngo ashobore gutanga interview canke ashobore kugira ico abwiye abantu. Rero muri rusange ivyo byose turaje tubice ijyana ino tubabwire ukuri kwibiriko biraba. Nino mpamvu ndagusaba kuraba ino video kugira ku musozo kugira ngo ushobore kuraba ukuri kose kw'ibintu ingene byagenze. Wanashaka kumpera zino video ndaza kubashirabo ano ma video yose nabashiremo agace gace kugira ngo tubanze tubereke neza ko tugiye muri be y'ikiganiro tuza kubashiriramwo kino kiganiro giheze. Ano ma video murabe uwo mwana ngene yisiguye, mwumve uko yafashwe, mwumve ndetse n'ikubagurwa bakoregwa mu muhari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda M23. Kurundi ruhande haraka video ntabashishizemwo nabonye abana bo muri Kongo bandi bongeye gupakirwa amakamyo bajana ku mirongo y'urugamba n'izishamba z'igihugu cy'u Rwanda. Nta wamenye yuko biko biraterwa n'umubare canke igitigiri nyamwica abasirikare b'u Rwanda ariko barapfira ku mirongo y'urugamba. Reka twinjire midonido y'amakuru yacu kugira ngo tubandanye tubabwira uko ibintu biriko biragera. Muri kino gano turaza kubabwira uko muri mitiming byari bimeze ni muri Masisi, uko byari byifashe, uko imigwano yahabaye, uko yarayigenze. Iboneka neza yuko hari imigwano idasanzwe, ya migwano bita vuta ni kuvuti kabisa yari ngaha muri mitiming muri point 0 aha muri Minembwe neza muri Sud Kivu. Naho hari byinshi kwirahavugwa bidasanzwe, bitero bikomeye ndetse n'imfu zidasanzwe zikomeza kwibonekeza ku mirongo y'urugamba. Ndagusoye kuri ino video kugira kumera kugira ngo shobore kumenya ukuri kwiko biragenda ku mirongo y'urugamba. Rero ndaza kubabwira ikintu rero mudakwiye gucikwa, ikintu mudakwiye gucikwa, ari nayo mpamvu mwabonye no musi nambaye isengre ku musi wejo onari nambaye ishati kabisa. Mwarabonye yashu yari nyinshi, ariko uno musi ndashaka tuyage tutuje atayashu ibintu bimeze neza cyane. Ndababwire uruhara rudasanzwe ingabo z'u Burundi zimaze kugira ngaha ku butaka bwa Kongo mu migwano imaze imisi n'imyaka iri kiraba, ndetse tunabize muri Somalia hari amakuru ari karavayo tubabwire uko bimeze,
tubabwire n'uruhara rw'ingabo z'u Burundi ku bijanye kugarura amahoro n'umutekano hariya muri Somalia. Mbega vyagenze gute? Uburundi vyarabworoheye bashika muri Somalia bimeze gute? Kaze bose ukora dukurikirana, ntucikwe kino kigano nyamba ukunda FDNB, ingabo z'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Rero ku bantu mukukena ko Empire cyane ko B-Info News, ndabasabe kuza muri comment mvuga ati ndakunda FDNB canke mwerekana amadarapo y'igihugu kugira ngo mushobore kutwerekana Amerikano rukundo w'ingene ingabo z'u Burundi, ingabo z'igihugu zitanga mu kugarura amahoro n'umutekano aho vyabuze. Mubona neza yuko arakigoro kadasanzwe no kwitanga kudasanzwe. Tuzaza kubabwira rero ibijanye n'uruhara rw'ingabo z'u Burundi muri ivyo vyose twababwiye. Domis nimuze kugenda mutamaze kino kiganiro, ndabateye amatsiko. Please mes chers amis, kino kintu ntuze kugira ko kiraba ni kintu nateguye novuga ko akantu gato cyane mugabo karashe, nza kubabwira amateka n'uruhara rw'ingabo z'u Burundi mu migwano imaze imisi kiraba cyangwa umutekano muke umaze kugaragara mu bice bigiye bitandukanye. Kandi muri kino kiganiro ndaza kubabwira kubijanye n'abamaneko b'igihugu cy'u Rwanda bagera 13 bamaze gushikwa mu maboko atarayabo kubera ko bafashwe bari muri cya gikorwa cyabo cyo kuneka canke gutata inkuru. Ibi byose twaje tubabwira ukungene bafashwe n'ukungene ibintu vyagenze muri rusange. Kaze ni karibu bose dukurikirana, we mukunzi wa Kodi Empire, we mukunzi wa Kodi The Black, we mukunzi w'ibiganiro vyacu. Raba neza making ashobora kuba amaze gukora subscribe, hama tubandanye tubana mu biganiro n'amakuru tubashikiriza. Making sure kuba wamaze gukora subscribe, nyamba warabikoze fyonda kuri like, navyo ni vy'ingenzi bituma bino biganiro vyacu bigera kuri kandi hashoboka. Nyamba waje gukorana na like ja muri commentaire, uduze imitima amadarapo n'amashurwe, utwereke yuko tutariko turatamba twirorera. Yes, ndaramukije cyane abadukurikirana baherereye hose. Sinokwirwa ndahavuga muri benshi muri henshi, sinokwirwa ndabigaruka ko, ariko nuko tubamiza ku mutima. Ndenashimira cyane abantu batanguye kwiyumvira ku gikorwa nababwiye yuko tugomba kubaha ireresi y'ubuzima bw'abandi baciye mu guhera mu mwaka w'igihumbi 1972. Tugomba kubicisha kuri no rubuga rwa Kodi Empire tugiye guhindura. Benshi mwarabishimye, ndetse hariho n'abatanga kuvuga yuko bashobora gushira mu sponsor kubera ko no mugwi munini cyane uzosaba kwideplasa, uzosaba kugira iki mugabo tuzobahe amateka tuyakure mu mpapuro tuyashire muri resi hamwe n'umwana azovuka mu mbona kazoza azovuga ati mu Burundi ibintu vyaragenze uku, vyari bimeze uku muri rusange. Ibi rero turashimiye cyane abantu bose batanga kuvuga yuko boshiramo akaboko. Domis kabisa turatangura tubabwira abagomba kugira ico bakoze kugira ngo bifatikanye natwe muri yo reresi idasanzwe igomba kunyura kuri no rubuga rwacu n'urwanyu rwa Kodi Empire canke B-Info News. Rero muri kino kiganiro kandi nari nibagiye kubabwira neza ko tuza kuyagira hamwe ibijanye n'ubugambanyi bwa FARDC ahakutaka neza na neza buriko buribonekeza muri Sud Kivu. Nababwiye mu kiganiro cejo ukungene FARDC hari abafashwe bagomba guhinzira M23 ibaganisha Kisangani baze kwahungabanya. Aba barafashe twarababwiye. Ubu naho hari amakore karavuga neza yuko komandante wa FARDC ari karatika Bazalendo kuva za Ruvungi, kuva za Sange muri Plaine de la Ruzizi yose ngo baveyo. Ntawuzi gituma, ariko Bazalendo bavuze ati umwanya n'umwanya turashobora kwatakana na FARDC mu gihe komandare jo batokugwa canke hatofatwa izindi nyihi. Ivyo twaje tubabwira ukungene ibintu bimeze n'amakuru nkomeza gusangizwa n'abari ku ngo y'ugamba, ndetse n'Abazalendo tugenda turavugana, ndetse bamaze ko basohora no rwandiko ruri officiel ruvuga neza yuko umwanya n'umwanya bashobora kwatakana na FARDC, ibintu bikaba bibi cyane. Kaze ni karibu we twikubana muri kino kiganiro cyane muri zino ncamake. Nababwiye making sure rero yuko utaza kumarira hagati kino kiganiro. Birambabaza cyane iyo mbonye ikiganiro ugasanga ntiwakimaze kandi kiba kirimo ibintu byinshi ubugomba kumenya. Rero nayo mpamvu ndabasaba kino kiganiro kize kugira ikiganiro ca mbere tumaze gukora kigize ama like menshi, ama likes menshi, mutwereke urukundo nko twamye mutwereke urukundo kabisa uko tugiye kubabwira ido nido y'ingene ibintu bimeze ku mirongo
y'urugamba. Mu video nabacishirije canke natanguje mwabonye neza na neza indege ya FARDC yashwanya plutôt ya M23 yashwanyaguje. Iyo ndakubwiye ati ni ya M23 ushobora kuvuga ati yajivahe vyari bimeze gute. Ni indege muzari zimaze imisi ziko ziragaba ibitero hariya mu Minembwe cyane mu birindiro vya FARDC. Ino ndege uno musi yaje neza na neza iradobera aho bitwa muri point 0 n'agace kamaze imisi kari mu minwe ya FARDC ingabo z'Uburundi na Wazalendo. Rero ino ndege yarije ije kugaba ibitero muri bino bice ingabo z'Uburundi FARDC na Wazalendo basanzwe bari mu. Rero mugabo ntivyashoboye kuyorohera nkuko mwabibonye vyayigendeye, yashoboye guciraswa ubwo nyene vuba bwango ataco iragerako. Rero n'inyeshamba z'u Rwanda zari zirungisinda ndege aho mbere bivugwa yuko zikere zihagurukira mu gihugu cy'u Rwanda imaze kurungikwa ngaha ifise destination y'ibirindiro vya FARDC yashoboye kuraswa atana kimwe irakora. Rero bino bajya amareresi tamwe bashiriramwo ni ndege y'igihugu cy'u Rwanda yarasiwe neza na neza ku butaka bwa Kongo mu gihe yari kiragerageza kuja kwica abasirikare ba FARDC nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Hari neza na neza aha muri point 0 mu yindi mirwano yabaye ku munsi w'igikerezo rya 18 plutôt rya 19 mu ntunge. Hari imigwano ikomeye cyane yabaye muri Tetware ya Masisi neza na neza aho bitwa muri Mitimingi. Harabaye imigwano aho mbere amakuru dufise yizewe ari umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda wagavye ibitero bikomeye simusiga ku birindiro vya FARDC Wazalendo. Bamaze kugaba ibitero Wazalendo yashoboye kugira resistance irasubiza inyuma kandi irirukana zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nkuko amakuru yadushikiriye. Rero bamaze kwirukanwa mu bandi baje gutera hari abatasubiye inyuma. Ni nayo mafoto mwabonye nabacishirijemo mu baje gutera muri M23 hari abatasubiye inyuma baci baguma mu maboko atarayawe. Ndibaza mwabonye ujya mwana kiri muto cyane ari mu mahari w'inyeshamba z'u Rwanda nawe yarafatiwe ku mirongo y'urugamba afashwe na Wazalendo. Mwabonye ko bahise bamukoresha iganiro cyangwa press conference mu vyo yabajijwe. Ndaza kubashiramwo amakuru y'ivyo yabajijwe byose mu mpera za kino kiganiro kugira ngo mubikurikirane 5 kwa 5 atakibazo na kimwe. Rero mumve neza yuko mu migwano yabereye hariya muri Mitimingi inyeshamba z'u Rwanda zitorohewe nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Hari benshi bakomeretse inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, hari benshi bapfuye, hari matekwa zitari zike zafatiwe hano hantu. Ibi vyose ndaje ndababwira uko ibintu bimeze. Hari mu gatondo ko kuri wa kabiri igenekerezo rya 19 Rusama umwaka wa 2026 abagwanyi b'umuhari AFC M23 RDF bashigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda bagavye igitero gikomeye cyane ku birindiro vya Wazalendo na FARDC mu ntara ya Masisi. Ni muguri yanze yo guhonyanga amasezerano ya Gahengwe. Amakuru ava aho vyabereye Masisi avuga ko abagwanyi ba Wazalendo bashoboye kwirukana abasoda ba M23 n'abafasha babo RDF mu gace ka Mitimingi. Ububasha bwose bw'umusozi uhambaye wa Mitimingi ahagana isaha 1:45 zo mu gatondo 7:45 minutes. Ivyo ntambara byari bikirimwe ariko inyeshamba z'u Rwanda zari zamaze kwiruka ariko byari bimaze kugaragara neza yuko bamaze guhunga, bamaze kuhasigaye urusoro rwa rundi rwo gucacisha kumviriza umwasi hari kurasa kame kurasa tubiri. Nivyo byari byisigaye kugira isaha 1:45 ndababwiye. Kuvyo nari nimeje kubabwira byo abereye ngaha muri Minembwe aha muri point 0 hamaze imisi ko rabera imigwano c'est vrai aho guhera ku munsi wa mbere igerekerezo rya 18 Rusama muri point 0 mu ntara ya Sud Kivu mu ntara ya Sud Kivu ingabo za FARDC zararashe zikurayo amadrone zibiri z'igisirikare. Drone zaboneka ko zikirishasha zivugwa n'amakuru ava mu gisirikare ko izo ndege zari za RDF gisirikare cy'u Rwanda. Ivyido nido yeyo nkuru twabitangarijwe na bamwe mu bahinga bazi kuraba ibijanye n'amadrone cyangwa kuraba aho idrone uko imeze naho yaguriwe bakaca bamenya igihugu cyayiguze. Ibi byose ndazi neza yuko ni drone ya hari uno munsi vyagaragaye neza yuko yari igihugu cy'u Rwanda, ndetse bisigaye bivugwa neza yuko idege ziko zirarasa mu Minembwe ziva mu gihugu cy'u Rwanda. Mbega ko umuriro iyo uvuye ariyo bawuzimiriza, koalisho FARDC wikirategura iki kugira ngo
bashobore kuzimiriza umuriro yiri kurava. Ariko je sindabifata nk'inzira nziza kubera ko abene gihugu biburiramwe ubuzima batazi uko vyatanguye. Ugasanga FARDC iragavyiitera ibintu bibaye bibi cyane, sivyo nifuza, ahubwo nibarabe uburyo zimenyeshamba z'u Rwanda zishobora guhanwa atabo zikwegeye mu gihugu cy'u Rwanda. Njya tuzi neza yuko hariho abagwa mu mporero atavyo baba bazi na bukebuke. Imbere yuko ndababwira ibijanye n'abasikari 13 b'igihugu cy'u Rwanda RDF bafashwe bariko baraneka, mu nkundire maze ndababwira ikijanye ndetse ndaza kubabwira n'ibijanye n'ingene icanamwo ya Wazalendo na FARDC byose nabiteguye ndaza kubabwira. Ariko rikabanze ndabibwirire ku bijanye n'uruhara rudasanzwe, uruhara rukomeye w'ingabo z'u Burundi FDNB mu mirwano y'ikirabera mu gihugu cya Kongo. Ndibaza mu mbabarire kano kantu tukumvirize tugahurize ko imbere ya kino kintu ndaza kubasomera cyangwa ndaza kubabwira ibijanye n'ingene harakagambane ka FARDC kariko karibonekeza muri Sud Kivu kagatuma Wazalendo bako baracinyizwa ndetse banategekwa yuko bova mu bice barimo ngaha muri Plaine de Rusizi. Ivyo tubaje tubabwire idonida. Ariko imbere ya vyose reka manze ndabibwirira ibijanye n'amakuru ariko aravugwa canke n'amakuru yamaze gutohozwa neza, amakuru namaze kwandika neza, amakuru nagerageje gukora ubusesanguzi butandukanye, amakuru nagenda kijya nino mu vya gisirikare kugira ngo bashobore kumbwira byinshi. Ariko nateguye akantu gato dushobora gusangira namwe bibakunzi ba Cody Empire canke abakunzi ba Cody the Black. Igisirikare cy'u Burundi ngenda babwire mu bijanye uruhara rwabo ngaha muri RDC dushike no muri Somalia. Igisirikare ca Congo FARDC murabizi neza yuko zino ntambara zigitangura bumvise urusasu rwa RDF M23 yuko ruvuze baratemaguza bose bakiruka. Ibi turabihurije ko cyangwa tubihurije ko? Aho tubihurije ko tubandanye. Ubutirutse bamuha amafaranga canke bakamukubita inkoni akemera kugwanya ubutegetsi bwabo. Uko niko Goma, Bukavu, Masisi, Uvira n'utundi turere twagiye turafatwa. Inyuma yaho abasikare b'u Burundi babaze imyaka igera kuri 200 bagwara intambara muri Somalia bahangana na Al-Shabaab baragiyeyo baragiyeyo barabarindisha batangura kugwana. Ingabo z'u Burundi zimaze imyaka 200 mu butumwa bw'amahoro hariya Mogadisho n'ahandi henshi mu buce bwa Somalia. Baraje batimbisha abakongomani batangura kugwana bari stable canke batangura kugwana bashize umutima hamwe aho bari babakoreye ikizere. Inyuma yaho hazira ko abanyamerika, abanya-Israeli, abafaransa, abatanzania, aba Angola none ubu basigaye batera abasirikare ba President Paul Kagame n'ibikoresho byavyo bakabicakira canke bakisubiza uturere tugiye dutandukanye bagiye baranyagwa. Ibi ndazi neza ko ibi byose ari kubera inguvu z'u Burundi canke ukwitanga ubushobozi bw'ingabo z'u Burundi FDNB. Ubu nibabwira yuko barakorora indege z'igihugu cy'u Rwanda. Ubwa mbere FARDC ntiyarizi gukorora indege z'igihugu cy'u Rwanda nubwo yari ifise aboperateur bashoboye ivy'ikirere kubera ko abatari bake bari baramunzwe n'ibiturire. Nibabwira neza yuko hambavu yo gufasha FARDC ingabo z'u Burundi zarafata nakanya zikigisha ingabo za Kongo ibijanye na patriotisme kugira ngo bagwanire ubusugire canke bagwanire itaka ryabo canke itaka ryabasekuru. Ubu nobabwira neza yuko indege z'u Rwanda zimaze imisi ziko zirakorogwa. Nobabwira yuko ndetse bakica n'abasirikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda kandi nivyo bariko bakora uyu munsi mu turere dutandukanye. U Rwanda bazanye muri Kongo abasirikare batari bake, abasirikare b'u Buganda, aba Kenya, aba Sudan, aba Somalia kugira ngo batere baja gufata izindi ntara. Ariko ivyo byose ingabo z'u Burundi zarashoboye gufata ibintu mu ntoki zirabuburiza mu kugira uno munsi ivyo bihugu byose biraturikiriza agatoki igihugu cy'u Burundi kubera ko civanze mu nyungu ziwabo zituma u Burundi kubwo gukinga ico ry'abakongomani batazi ico bazira
byaratumye ibihugu bitari biki bibona igihugu cy'u Burundi nabi kirongowe na General Major Evariste Ndayishimiye. Uno musi noza mvuga ati ngo Burundi ngo bukomeye ngo kubera ko bwitanga cyangwa kubera ko burongowe n'umujenerali, ariko abarundi agatima ko gufashanya cyo gutabara sinovuga yuko arakubusa mu nibwe neza yuko kuva kera Uburundi bwamye butabara abahuye nibazo canke abariko barahura nihohoterwa mu bihugu vyabo canke abatewe n'imigwi yitwaje ibigwanisha. Uburundi bwagiye buraboneka cyane mu gufasha no kugarura amahoro n'umutekano mu bindi bihugu. Iyo igihugu kigiye kugarura amahoro mu mutekano mu kindi gihugu, nuko umutekano mu ico gihugu uba wuzuye. Nagenda babwire neza yuko mu Burundi ho umutekano uri ku vyatsi, umutekano uri ku vyatsi, ari nayo mpamvu baronka umutekano FDNB iza kugabaniriza ibindi bihugu. Ari nayo mpamvu ibikorwa vya FDNB no munsi atawo bideha. Nzobategura documentaire nziza cyane iteguye neza pana ibi vyo mu makuru twiruka tubabwira ibi nibi, kugira ngo shobore kubabwira byembye ukungene igisirikare cy'ubundi kiriko kirakora ibidasanzwe mu karere. Nako ndababwira yuko asikere b'u Rwanda, Abaganda, Abakenya, Abasomalia baje kugira ngo batera baza gufata izindi ntara bikunde ngaha muri Kongo bahakora ico bitwa balkanisation canke sudanisation nkuko vyavuzwe na Joseph Kabila Kabange. None naho bafashe bariko barahabirukana, naho bakiri bagira bahabirukana. Bavuga yuko ikinyoma babesha ngo leta ya Kongo iriko irica canke irikirahora ihonyabwoko runaka canke ngo bishigikiye abatera igihugu cy'u Rwanda. Nababwira neza ico kinyoma yuko cyamaze gutekurukana zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, kubera ko abene igihugu b'abanyamurenge vyavugwa neza yuko bagira batsembatsembe barerekanye urukundo rurasanzwe bakunda ingabo z'u Burundi, barerekanye ukungene ingabo z'u Burundi zagiye zirabitaho mu bihe bigiye bitandukanye, ndetse barerekanye neza yuko n'ubu bagikeneye ingabo z'u Burundi ku butaka bw'iwabo, kubera ko barabonye neza yuko igisirikare ntagereranwa gishoboye kubacungira amahoro n'umutekano atakibazo na kimwe. Rero nababwiye yuko applaudisse kuri FDNB Force de Défense Nationale du Burundi, muri abantu b'abagabo big sharp, kandi ndazi neza yuko uko mwamye mo bikora kuva kera sinivyubu. Nagenda babwiye neza yuko kuva ku ntwaro ya cami abarundi igisikare cyabo camye kijya gikaravye bagikoresha umuheto atandakarashi niko canke mukobore nimwe bararonka. Rero novuga yuko ibi aba makunga tuzi ko tudakwiye kubifata minenegwe, nice cyane mu guha akanovera no guhinguva igisikare cyacu cyiza cyo Burundi. Ibi ndazi neza yuko ibi bintu ari ibintu bizotuma igihugu cy'u Burundi gikomeza kugira ishema. Ibindi bihugu kujyana na gisirikare bariko barakora innovation ndetse bakanabigisha ubundi buhinga budasanzwe bw'ibijanye n'imigwanire mu gihugu cy'u Burundi. Navyo turamenya, ariko amakuru yizewe nuko abatari bake bariko bariga kandi intambara ziri moderne. Ari nayo mpamvu uno munsi shobora umunsi rogira kubaka nkahura na Sonic Silence no shobora kumaza ati mbegwa niki kintu do special cyo hicizere twebwe abarundi kijanye n'integuro yo mu vya gisirikare kiriko kirategurwa gute, mbega mu mbona kazozaho igisirikare kizogerayo kimeze gute cyo buna rya tuzi neza yuko kuva kuba micanye gikomeye n'ubu gikomeye, mbega tuzoshika mu mbona kazoza imeze gute, mbega leta yo Burundi kirategura gute ibijanye n'igisirikare canke ibijanye no kurinda umutekano. Igihugu kugira gikomere kigira igisirikare gikomeye. Uburundi nta bintu byinshi twaye dufite byo kwiratira, ariko igisirikare cy'u Burundi cyaratumye Uburundi bugira ijambo mu makungu, bugira ijambo mu karere. Munibike neza ko muri Somalia Uburundi bwagiyeyo abanyamerika bamaze gutabaromoka akano mu kandi kantu. Abarundi bagiye muri Somalia Amerika yahunze, yazingiye ibirago, yazingiye ingata iriruka. Aya yose ni ikintu cyatumye idarapo ry'u Burundi hungabana mu makungu, ndetse n'u Burundi bumenyekana mu isura nziza yo kwitanga n'ubutwari n'ubutore. Ivyo se tubikesha FDNB, igisirikare cy'u Burundi dukunda cyane. Rero niyo mpamvu ivyiza vyayo amatango bivuga ngo abimare. Niyo mpamvu keshi jewe ndakunda umuntu yitangira igihugu ciyo, ndakunda umuntu witwa wese kajeje umutekano uko ari kose, nubwo aba ari uwo muri ajeje umutekano muri serire cyangwa mu nyumba kumi. Uwo muntu nuwo kubahwa cyane, kuko bishoboye abantu bake ni ibintu vyo kwitanga. Imiryango yabo barayita reka dufate ko basirikare n'abapolisi, imiryango barayita bakamara amezi n'amezi bibereye iyo ngiyo, kandi si uvuga neza yuko bari babuze henza boryama kugira ngo bitaye imiryango yabo bajyame impande y'abagore babo. Mugabo ntikibuza neza yuko umusirikare aza kuribwa n'ubu mwishamba.
ubundi ibisagara byabo n'amashamba bibera mu mashamba, bayaga n'imibu, bayaga n'inyoni, bayaga n'inzoka, abantu n'indatobubaha. Ibi ndazi neza yuko aho bari hose ubunyumva yikomera amashi kuko tuburi ivyo tubaha, ubundi tubaha ivyo dufise byose. Nuko ndibaza twobandanya n'amakuru yacu mbere yuko ndababwira ibijanye n'injyane n'amatata ari hagati ya Wazalendo na Komandant Joe wa FARDC. Harabasi abantu abasirikare 13 bikwiye yuko bakorana no muri wa ADF hamwe n'ihuriro rigizwe n'ingabo z'u Rwanda hamwe na AFC M23 RDF bashikirijwe kuri uyu wa kabiri igisirikare ca FARDC. Ni mu kiganiro c'abamenyesha makuru cabereye neza na neza muri Beni, cabereye Beni umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru w'agateganyo nkuko FARDC yabimenyesheje. Abo bantu bakekwa ko bagize uruhara mu bikorwa byo gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho ikorera mu ruseruko bwa Kongo, akarere kamaze igihe karangwa n'umutekano muke cyane udasiye. Abategetsi b'igisirikare bavuga ko babandanya ibikorwa byo guhiga no gufata abantu bose bafasha imitwe y'abagwanyi y'iterabwoba ngaha ku butaka bwa Kongo. Rero niko no babwiye, niko no bayagira, sinugomba kubisesa ngo ndavyinjiremo, ariko mwumve yuko uko ariko ibintu bimeze muri rusange. Mu nkundire twiruka cyane tunyaruka cyane tubabwira ibijanye n'imiryango cyangwa tumvikana gushobora kuvyura ukurasana hagati ya Wazalendo na FARDC. Komandant Joe wa FARDC aho ari ubutumwa bwazungurutse bw'Abazalendo n'ahantu nakivye mu Bazalendo hano bayagira avuze ati Komandant Joe wa FARDC ntimusubire, ni warning Wazalendo yatanze, ntimusubire kuduhendahenda uyu munsi ngo mu kiyaya ca Ruzizi ni ahabagwanyi n'ahabagwanyi ba Wazalendo gusa. Nimwongera muduheba kandi Wazalendo bazobashavurira cyane, hanyuma ntihagire uwicwa ari amusivile. Komandant Joe nta Muzalendo numwe yemera kuva Isange, Ruvungi na Katogota. Iyi ntambara yatanguye hagati ya Wazalendo na Komandant Joe aho bavuga yuko ntidushika ibukavu kubera amategeko yanyu. Bisobanura neza yuko Wazalendo hariho ibintu yonovuga ko yafatiwe canke impusha idafise cyo kugaba ibitero. Bavuze yuko badafise uruhuja rwo gushika muri Bukavu kubwo amategeko ya FARDC, ahubwo dushikayo kubera amategeko yacu bwite, ahubwo tuzoshikayo kubera amategeko yacu bwite atara ya Komanda Hecho. Bene wacu b'Abakongomani bo muri Bukavu turi hafi kubohora uwo muji, ariko Komandant Joe wa FARDC ariko aragerageze kudufungira inzira. Uru n'urwandiko rwanditswe na Wazalendo, benika neza yuko rwandiko rubabaje ndetse urwandiko rw'agahinda, aho bagaragaje kababaro yuko bashobora kuba batariko barahabwa uruhusha canke ubushobozi bwo kwataka. FARDC ibabwira ati va ngaha ntimuje ngaha, ndetse bikavuga neza yuko FARDC inagomba kubabwira ati baveyo baje mu bundi buce nkuko nabibabwiye muri ano makuru. Sigomba kubana cyo kubabwira byinshi, hacari mu gatondo kuko biracari byinshi kama munde shibe cyane mu bimese tubanye muri ino camake y'amakuru. Nizeye ko dukunda tuza guhura mu bindi biganiro. Wakoze subscribe, warakoze commentaire, warakoze wafunze ku like, warakoze kandi ndabashiremo ama video yaba bafate ko birongo y'urugamba uko ibintu bitanimeze ndetse nuko bagiye baraza. Join to the Black, iyi ni Kodi Empire cyangwa yite BF4 News.